Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 2-5-7. Ehe, kumana nanje ndo wa musore wanyu Mr Black atigera nanigwa wa musore wanyu yama abashikiriza ama trending, ama news, ama trending ari on top. Guys, kumana nanje ni kuri Pyramid TV. Fast amanuka au hefo andisweho subscribe ushobore kuba urirongera buri munsi ama notification ari on top. Niko kundi nyene ni handi nyene ni muri bwami bwa Pyramid TV 2-5-7. So guys, hey, fast rero ndabaye news y'uno munsi ni Natacha na Bose ngendabanga ariwe yashoboye gukora ibintu bikomeye cyane ku munsi w'ejo i Tanzania. Guys, muriko murabibona nga ku mashusho, ayo mashusho ni Natacha ngendabanga ariko araperforminga i Kigoma, Tanzania. Guys, ndibaza muriko muravyirabira, ndibaza muriko murabibona ni Natacha arashigikiwe cyane n'aba Tanzania. Ni mu giteramo cha Freddy Vunja Bay, numudandaji adandaza asanzwe afise amaduka y'impuzu cyane muri Tanzania, asanzwe azwi kose cyane. Yes, kumana nanje rero mukurikirane iyo show ya Natacha la Bose yashoboye gukorera i Tanzania. Guys, Abarundi Amaboko Hejuru turashoboye kandi cyane. Guys, naho benshi bama baducinege ngo umuziki wacu na mipaka irenza, ariko guys reka tubemeze mu bikogwa. Big shout out ko Natacha la Bose la namba, turagukunda cyane. Guys, guma ukurikira kino kiganiro ukuntu byose byagenze. Ni Natacha i Dar es Salaam, plutôt ni Natacha i Tanzania, ivyo yahakoreye kuri stage. Kurikirana byose biri ngaho hasi. Manyumba babake na levo Burundi, unajua nilivyokuwa Mrundi mimi ni Natacha tradition Ona kwa Kirundi na wasalimu amahoro. Amahoro. Sijawasikia amahoro. Kigoma hoye. Burundi tunawapenda sana, sawa? Nadhani Warundi ni wengi sana. sana. Tumpigie Freddy Vunja Bay makofi kwa kutuletea tuka hapa. Nawapenda sana.